Reka tubizane muhira. Warubizi urashobora kugura icyo ari cyo cyose wifuza uciye kuri Fama Burundi tukabigusanza aho uri hose mu mwanya muto cyane. Uti none bigenda gute? Fama Burundi kugira iguhayo mahirwe adasanzwe uca kuri site web yacu ariyo web3.famaburundi.com ugakreya konti hama ugatangura kubona ibidandazwa byose biriko ugahitamwo icyo ushaka ugashyira mu gapaniye gasanzwe kari kuri site maze uhejeje ukacuri ukoresheje lumikage. Mbega karusho we nuko kuri habibera indani muri site kandi utera usohoza facture byihuse no kuvuga ukayitelecharger. Ikindi womenya nuko kugira urihe uba wujuje coordonnées zaho uherereye hose kugira bigushikire ku muhana. Gura online hamwe na Fast Market Burundi ukaba ufise icyo ubaza twandikire cyangwa twakure kuri 65 111 kumwe na Fama Burundi. Gura tubizane muhira mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Soma mworohewe, soma mudahangayitse na Fama Burundi. Ikaze kandi we mukunzi butunzi mugenzi utari ingenzi kuri Derivative TV show. Uyu nundi munsi ukundi mu Kirundi kwa kundi mu bimenyereye. Nambasha ngenda kumana wa host wanyu nabase umutumire ari we yivuge. Ndayisa Fabrice. Tugiye ku kiyago kimwe canke bibiri muri vya bindi musanzwe kujya mutumenyereye. Hari hivyo mwumva mutazi ico bisigura n'ingene vyagiye birahindura insiguro mu Kirundi. Tasoye kuguha ikaze kandi. Ikibazo ndewe mfise nikijanye n'ibango. Iyo bavuze ibanga twumva iki? Iyo bavuze ibango twumva iki? Urakoze cyane ko kibazo mbajije. Iyo bavuze ibanga nibango. No mu Kirundi baravuga ngo ibanga nibango. Ibanga nibango. Ibanga ni ikintu ugendera uri umwe. Kitagenderwa na babiri. Ni ikintu ubuzi utagirira aho cyangwa utavugira aho ushitse hose. Ibanga ni iry'umuntu umwe. Ntibazokubwira ngo ibanga ni rya babiri. Ikibi byerekana no mugani w'ikirundi bavuga ngo ibanga ribangirwa ingata. Ingata ntishobora kwikorezwa n'abantu babiri. Ikorezwa n'umuntu umwe. Ingata yikoreza umuntu umwe. Iyo ngata kandi iza kwikorezwa n'uwundi muntu. Ariko wowe nyene kuyikoreza ubwa mbere wabanje kuyita hasi. Aho no kuvuga umaze kuyita. Subiramo. Ingata yikorezwa n'umuntu umwe. Nta ngata yikorezwa n'abantu babiri. Ingata yikorezwa n'uwundi muntu. Iyo yangata utuye ivyo wari wikoreye ukayita hasi. Aho rero niho baca bavuga ngo ibanga ribangirwa ingata. Ifata rero yuko ibanga ari ikintu bikoreje ingata uzi wenyene. Iyo rero ritaye hasi no kuvuga ni ingata utuye birajana. No kuvuga ryabanga ryawe urarimenye. Uwikeneye kuja kujyanda handi nawe ahitana yangata akagikorera akazoja kuri tura handi. Iyo bavuze ngo ibanga rirahebegwa bisiguri. Ibanga rirahebegwa no kuvuga kuri hebera. Urihebera ubwizigirwa n'ubuntu bwawe ukarigumana muri wewe. Urarihebera ukarihebera inguvu zawe z'umutima n'ubwenge. Amabanga abiri ntabangikanye. Amabanga abiri ntabangikanywa. Ndaguhe nk'akarorero nko mu Kirundi cakera baravuga ngo nubone nico twagarutse. Amabanga abiri ntabangikanywa no kuvuga nka kera baravuga ngo ibanga ryo kubandwa. Nta wasenga abami babiri. Yego. Nta waja gusenga canke nta waterekera kira abazimu ba kera bacu babakurambere bacu hama ngo bongere uje guterekera abazimu b'abazungu canke umuzimu w'umunyamahanga ntivyashoboka. No kuvuga iryo banga urikoze ryaba ari banga rimwe uzi yuko uzogendera gushika mu gupfa kwawe. Iyo maze kubangikanya amabanga abiri ni hajya mu Kirundi bacu bavuga ngo nta utambatambikije utambutambikije ugatabuka utantamuka. Yego. Iyo bavuze ngo naka twamujije amabanga baba bihenze canke baba bamujije ibango. Kuko nibango ntibaba bihenze kuko ibango intango y'ibanga nibango. Ibango ni ikintu ca mbere aho hantu hambere uhereye kugira ngo uzoshike kwibanga rikomeye cyane. Ibango rero ni ikintu ndaguye nk'akarore nko mu kurima. Yego. Nko mu kurima mu guca intango bavuga y'ikivi. Baraciye ibango. Ibango cyane bakunda kurikoresha mu guteragira. Mu kurima bavuga ngo guca intango. Guca intango no guca ubanza guca ibango. Ibango ni rya semo ya mbere uhereyeko. Ibango rero ni semo.
ibango rero kikava no muri rya jambo bavuga ngo gukubita ubangura ni ikintu ugira ukanyarutsa mugabo ukaba ukizi kwizirikana ku mutima wawe nico kigaba ari ibango rikaba ibango ni intango ibango ni intango y'ibanga ubangura iri jambo ibango rirava mu gukubita ubangura cane cane ahandi hantu biva ibango baravuga nkajya mu guteragira nk'ibigori ibiharage ibintu byose batera babanje kurima wanza kubica aho bitera ubanza guca ibango abandi bakavuga ngo no guca ibiza biza gute iryo bango rishiyongera kuba ibango rero no kuvuga ngo ibango ni ryabanga riba rimwe amabanga biratabangikanye ibango nta uca ibango mu rindi ibango urarica ugacira indi hariya arivyo bita ngo guca ibiza canke bitavuga ngo guca ibizaza niko abandi bavuga urumva kibaye kiza ikiza kiba kimwe bibaye vyinshi bibi biza canke ibizaza mugabo hari akaca bagomba kubishimangira kubera vyabaye vyinshi cyane bakavuga ngo ni bizaza ni imvugo yo gushimangira yego mujyane ko ndiyigiramwo nanje yiwe ikirundi ne barakunda kuvuga ngo utazi ikirundi akirundwamwo kandi ikirundi n'ururimi rudashobora kurundwa ku zindi ndimi aharongera na kirundi kuko n'uzirundanije biramugora kugira azoshobora kugaruka kuzitandukanya ngo amenye ati ikirundi niki urakenuye rero ko bavuze ngo ibanga ni ry'umuntu umwe hariho ukuntu usanga bavuga ngo abantu bariko barangura amabanga yabubatse abakibaye amabanga ni gute bitwa amabanga kandi ibanga ari ry'umuntu umwe urakoze cyane kumbaza ngo bakunda kuvuga ngo kurangura amabanga yabubatse wamaze kumva ko bamaze kuvuga amabanga menshi ntibavuze ibanga rimwe iyo bavuga kuvuga ngo kurangura ibanga ry'abubatse twari kumva ko ari ibanga rimwe basangiye ari babiri muga ko bamaze kuvuga ngo namabanga ni menshi iyo bavuze ngo kurangura amabanga yabubatse abantu benshi twumva yuko bavuze bijya vyugo muri ya mvugo mbabarira amatwi bakoresha ngo no guhuza ibitsina bisanzwe ubundi guhuza bahuza ibintu vyaburanye bagahuza ibintu bashaka yuko havamo ikindi kintu canke bagahuza ibintu vyashwaye abantu bashwanye kugira baje hamwe bungo bumwe ariko imvugo ya nyayo bayivuga ko ujya nyene na Jesse noja gushirira isoni mu bantu rero amabanga yabubatse sajya amabanga ndora bitsina oya baba bashatse kuvuga iki muri hajya mu rugo hari ibintu byinshi byinyegeje mu rugo ni nko mu ishamba winjiramwo uzi yuko ugiye guca inkoni ukaca usanga uhuye n'inzoka uhuye n'intambwe uhuye n'inguge uhuye n'iki ugasanga ari ibintu byinshi mu iryo shamba ni ukuvuga ngo amabanga yo mu rugo ni menshi nk'ubu amabanga yo mu rugo rero mushobora kugumya mugasangira muri babiri mujyazinanye mwebwe muri babiri nk'ubu ntushobora kwaduka mu bantu ngo uvuge ngo jewe umugabo wanje ararahirira barabivuga ubu ni kutagira indero kwa guta ibanga nyene ntushobora kwaduka ngo uvuge uti jewe umugore wanje arararagona canke arara yasamye ugasanga mbe bavyita ibiveravera canke inkonda n'ibiki vyaciye ngaha bigira mu gutwi ivyo ntushobora kubivuga biveravera ntushobora kwaduka ngo uvuge ngo umugabo wanje ngo aranuka mu kanwa ntushobora kwaduka ngo uvuge mu bantu uti jewe umugore wanje iyo abizi yashu bijya icuya ntushobora kuvuga ngo anuki bavuga ngo indugumba ariko kera bavuga ngo ni igikakwe none icuya ko numva ngo ari igikoko citwa icuya hari igikoko citwa icuya kubera iki kinuka nico gituma bavuze icuya bavuze ko irya ndugumbi babunuka mu bisanzwe amabanga yabubatse bavuze ngo amabanga ni ibintu byinshi bisobanye udashobora kwaduka ngo uvuge uti jewe ndashoboye kuvuga igitigiri cayo ni menshi kuko bijya byo guhuza ibitsina byo n'inkoko zirabizi zibigirira imbere y'abantu n'impene zirabigira n'inka n'imbwa byose birabigira mugabo ajya amabanga yandi tujya tundi tuntu si bijya gusa ushobora gusanga umuntu afise ingeso mbi utamuzigako ugasanga n'umuntu afata aho yobitsa ivyombo vyo guteka vyo kuriramwo abicumise mu gitanda abishize mu gitanda afashe impuzu arakuye azitereyemwo agafata twa duhuzu two munsi ugasanga dutereye ahantu hejuru ku mifuko y'ibiharage ugasanga afashe twa tuntu twambara munsi y'mu birato turanuka tumaranye indwi ntanatumesa ivyo ntuzoja kubivugira mu bantu ayo ni yamabanga yo mu rugo ubona nagarutse nahorana nihinduka gutandukanye nanje nari nk'aba bandi nibaza bavuze amabanga yabubatse ko ari guhuza ibitsina ariko no guhuza ibitsina umva ko atari navyo si navyo uko hari n'ababihuza batubakanye kandi kanatsinda kera caranazira iyo ko banabihuza batarubakana mugabo ubu mbona umenga vyabaye ubuhizi ngana iterambere ry'isi oya si iterambere n'iteranyuma kujya no gusubiza umuco wacu inyuma none
tuja ngaho twavuga ko kera bitashika ngo abantu bagire vya bindi ku mu kiganiro geze twakoranye na mwene Imana twavuze ikivangundu ndashobora kuba naramuhenze canka agafatira kuri ico navuze hariho n'ingini bavuga ngo ni umenga n'amatero mabiri hari ikigunda n'ingundu canke erega n'ingundu n'ingundu n'ikigunda c'ibitoki abari biba birunze hamwe biba byitwaye urabona rero uri kuravuga uti na kera byarabaho bavyita amazina atandukanye kera byarabaho mugabo bakavyita amazina atandukanye bivanye n'uburyo byakozwe bivanye naho byakorewe bivanye n'ababikoze okay baragufatiye kubivanye n'ababikoze vyitwa ngo iki bivanye n'ababikoze vyitwa ngo iki sawa bivanye n'ababikoze bikoze abavyara bavuga ko bavyaruzanije bavyaruzaniriza mu ngundu canke mu kigunda nta wamenye bavyaruzaniriza mugabo ikindi naco hariho ukuntu abavyeyi ba kera bavyara abana benshi bakavyara abana benshi ugasanga umuvyeyi avyaye abana 17 15 akazoja kuvyara umwana wa 15 umwana wiwe w'imfura nawe amaze kuvyara nka batatu nka babiri ukaca usanga abana bo ku mfura bagarutse kwa inakuru kwa sekuru ugasanga bahasanze ba inasenge ba inarume bakaca babwira ngo umusengezana na yasenge barasengetana bisigura yuko vyari biri hagati ya inasenge n'umusengezana wiwe bako bashobora ku uco vyumva nawe oya ntavyo wumva ikirundi aravyumva hanyuma ikindi naco iyo bavuze ngo abantu muza gusengetana ivyo yavuze ngo nca navyumva je ntavyo numvise muze gushaka muri commentaire mwomfasha tukamenya ivyo bintu vyo gusengetana sawa dufatire kukuri hajya ko bavuze ngo kuvyaruzanya nimba kuvyaruzanya mumva ico arico oya kuvyaruzanya mu kiganiro giheze bavuze kuvyaruzanya twakoranye na mwene Imana yaradusiguriye ko atari vya bintu vyo gutibura haba arimo koko ijambo kuvyara navyo no gushira ikibondo gusengetana rero ni vya bindi bibazana ikibondo cyo urumva no mu kuvyaruzanya hariho kuvyaruzanya biciye n'abavyeyi babizi ko muja kuvyaruzanya vya bindi babarungitse ko bavyara imbere yuko bakubakira gahundwe canke akamaramaza aho no kuvuga yuko ivyo kuvyaruzanya vy'ukuri bizwi n'abavyeyi n'umuryango ivyo vyarabaho hakaba no kuvyaruzanya mwaciye mwagiye mu byo kwiyiba bimwe byo kwiyiba iyo vyabaye bigashika hariya nta nikosa ryaba ririmo ntibavuga ngo bakosheje bavuga ati bavyaruzanije naho rero tugaruke ku gusengetana rero gusengetana nako abana hajya abana bayuba vyinshi ko yubaga akayuba na nyirasenge barayuba na nyirasenge yababishakariye suko mbwe yababishaka baba ari abana bangana ni havu yakaja hari n'akajambo bakunda kuvuga kenshi iyo bariko baravuga mu Kirundi bavuga ngo n'abatobangana iyo bavuze abatobangana abana bato bangana nukuvuga iryo jambo ryavuye kuri inasenge n'umusengezana kwa kuna bavuga ko yabari ku mfura hama akavyara umwana akaza gusanga ngana nabo se na nyina nabo ariko baravyara ugasanga umwana aravyara se na nyina bakavyara ugasanga abana barangana bakacavuga ngo vyakozwe n'abatobangana nukuvuga umuryango warakoresha amajambo yo kugira ngo bafate ico kintu bakigire gitoya cari ikintu kinini kandi bivanye niyo caje kiva hama ikindi naco gikurikira uretse kijya cyo gusengetana no kuvyaruzanya hari abajya bavuga ngo kwikinga agafurifuri nga iyo baragiye bikinza agashamba ahantu kuko kera abafasoni cita kwikinga agafurifuri ndashaka kubwira kera abafasoni canke abigeme kuko iryo jambo n'umupfasoni jewe sindanagemera cyane mu majambo y'ikirundi kera abigeme bararagira abigeme canke abakobwa bimwe Imana bivanye n'ivyo twa umwigeme ni wa muntu aba yarigemye akigemagema hama agashashikira mu gahundwe kubera ko n'abavyara we basi kumuvyaruza sijya ntambwe zose agenda aracako naho yaba yarubatse bararagira iyo umaze kuragira rero waragirana n'abantu b'abagabo b'abasore ukaragirana n'ivyiburire iciburire urazi cari iciburire ni umusore yaba yarabuze umugeni se akamurehereza bikanka akamuzanira n'umugeni bikanka ko babana agasubira akagenda uwo bya bindi bakunda kuvuga mu Kirundi yaba yarakorokewe oya ntiyaba yarakorokewe gukorokerwa ni ingwara yabakomeye iciburire yabakomeye hama bikanka gute biranka nyene hari abantu bafise ubwoba hari ugira ubwoba hariho uwo bitazamo muri batabikunda
bikanka umugeni agasubira iwabo akabibwira se nyina bukwe na nyina na ba nyinasenge b'umuhungu canke biwe akavuga ati jewe vyaranse asubiye iwabo umuhungu baramwita Iciburire. Dufatire ku Ciburire hariho ukuntu turabana ku Kwikinga Agafurifuri. Yego niko bavuze ari ikintu kera nishaka tubikore ko no munsi tubivuge ari navuga ngo Impfura na se Bangana turakigarukako yareka tukigireko banzu bimereze Kwikinga Agafurifuri. Kwikinga Agafurifuri Kwikinga Agafurifuri no kuvuga abungere ahantu baragira kenshi abungere n'abaragira inka abungere ahantu baragira kenshi baragira ahantu hari shamba mu bisaka rero iyo bishitse kuko umuntu n'umuntu hajya ubwonko n'amaso ni nk'inzego z'umuntu zikorana muri we kugira zimutegeke titi dukeneye gukora iki ko umuntu yahumye atoshaka ivyo bintu numva ko ukabishaka gute utamubona amaso niyaguha gushaka ikintu kubera ukibona ko hari umuntu yambwiye ngo burya iyo umuntu atakibona hari ibindi bintu bica bimubonera gusumba nk'ibi hakubonera iki cyakora ivya bindi vy'imwemu mu bisanzwe ivy'imwemu birakora ariko ntuzomenya ico washimye ico arico mugabo urumva ntibikuraho ntibikuraho kubishaka mugabo mugabo ivyo uzoshaka si uzoronka mugabo ibi kandi n'ubushaka si ubona birashobora kubikabura mbo birashobora kubikabura hari n'igihe hashobora kuza umuntu akakwegera akumva ati okay aha ni sawa mugabo ntububona uwo ari we ntumenya ngo yaraheze amenyo ntumenya ngo yarapfuye ijisho rimwe ntumenya ngo afise amaguru akebanye ntumenya ngo nukuvuga uwo muntu atabona abakoreshejwe n'agatima ko gushaka kwinezereza ubwiwe kugira yimare iyo nambu y'umubiri nta kindi rero Kwikinga Agafurifuri no kuvuga bajya bungere baragiye babakobwa canke babagore baragiranye n'abandi bagabo canke iki vyarashika bigacamwo ugasanga baragiranye ari babiri nabo hajya bavuga mu Kirundi bavuga ngo uwihishije amwayinakuru uwihishije amwayinakuru bashatse kuvuga ko mu bisanzwe kumwayinakuru w'umuntu cari kizira numva ko binateye umengano kuba byaba biteye ubwoba n'isoni ni hamwe bakunda no kunavuga kandi ngo baraguhenze ngo nyogokuru n'umugore uribuka yuko kera abanyogokuru bacu bakunda kutubwira ngo abagore bacu ngura umugabo wanje nawe ukacuja hajya ukavuga ngo nyogokuru n'umugore wawe byari byo kuguhenda kugira umwana burya bwari uburyo bwo kwigisha kugira umwana akura azi yuko kuba umugabo utegeza kuba ufise umugore nyogokuru rero kubera yaba ari umuntu akuze ashobora kubahuka kukuganiriza mu Kirundi canke akoresheje imvugo mbabarira amatwi umwana yakura azi yuko ari umuhungu azotegeza kugira umugore so kuvuga ko nyogokuru wari yahinduka umugore wawe niho rero baca bavuga ngo uwihishije amwayinakuru ni hamwe rero bavuga yuko abantu babiri bicaye ahantu ari bonyene ibiza gukwirikira canke ibija kuba ntawomenya niho waho rero bavuga ngo Kwikinga Agafurifuri vy'abakubungere ari babiri iyo baragiye ahantu hanyuma tukagenda ikindi naco ushobora kuvuga bijyavuga ngo gushinga icumu gushinga icumu byakunda kuva ahantu kenshi hajya ahantu abantu bakoranira abagabo cyane cyane akakubwira mu Kirundi neza ati we ni nta kwabirira umugore nzokugabira inka yarashagahigo rero byaragahigo bijya gusambanya umugore wundi muntu karagahigo kuko benshi byaranatuma haba kugabiranira inka kubera yasambanije umugore wundi muntu akasha kugabira inka kubera nk'ubu dufate mwaba munzu umwe uko ntiwaja mu bantu ngo uvuga ngo naka yaranyingiriye kuko nabivuze waba wimaramaje unabivuze waba wimaramaje kuko ntiwaba ushobora gucunga urugo urumva nawe waca umuhinga kugira ntazobivuge ngo mwarahana inka mukagabiranira mukungu bumwe mushingiye kw'iryo banga mwagumiranije hagati y'umuryango tuvuge ko mu Burundi byari bisanzwe ari bisanzwe yavuga ngo umwana si uwumwe yabazi ko ashobora kurira umwana si uwumwe baba bazi ko ushobora kumuvyara ukamuvyara ku wundi mugabo canke akamuvyara kuri muramu we canke kuri bavyara b'umugabo n'ivyo byo gusengetana vyose umwana akaza mu muryango avuga ati umwana si uwumwe kuko uribuka n'igihe bavuga ngo kurenga ibigo kera bubaka urugo rwari umuzingi kandi mwese cyarazira ko hari umuntu yubaka inyuma y'umuzingi nukuvuga mwaja muragurira ku muzingi rero iyo umugeni avuye mu nzu iwawe waramuzanye akaja kwa mukuru wawe canke kwa mutoya wawe canke kwa so wanyu canke kwa so wawe ntibace bamwirukana ngo yashurashuye bijya kunda kuvuga ngo shurashuye barasasira indava ivyo bintu kwe suvuga ngo babisasira indava babigira ibanga mu muryango
niho baca baza baraca umugani bati umwana si uwumwe kandi kurenga ibigo naho no kuvuga iyo wagiye mu wundi muryango w'inyuma barakwirukana canke abiwanyu bakanahanwa ibihano babaha barabanyaga baratanga inka bakagira ibiki ibihano vyari kwinshi babigira kwinshi umwana na se imfura na se barangana nuko haje kirundi kira Imana ashobora kudufasha kuko ndamufise ngaha haje kirundi kiragoye haje kirundi kiragoye bavuze rero nabibaje kubera ko abantu baridoga bakavuga bati bavuze ngo imfura na se barangana ko se w'umuhungu ari we yabanza sinzi ingono bivuga yabanza imbere yuko nsigura byinshi reka ndakubwire ngo hajya bashatse bavuze ngo imfura na se barangana yari imvugo mfobeko y'ikirundi baba bashatse vuga bati imfura na se baravukana bakavukana gute mwe bandufasha kuko iyo mfura bavuga ngo imfura na se barangana kuko uwo yita se si wese bisigura ngo kera hariho imiryango imwe bari bafise imico yuko umugeni agishitse ijya mbere yararana na sebukwe yararanye na sebukwe agasama ujya mwana avutse yitirirwa mwene wabo na nyene umugore yabari mwene wabo mutoya w'umugabo yari mutoya w'umugabo wa nyina bikaca vyitwa ngo n'umuhungu wiwe kandi bavukana kandi niyo nayo mpamvu wasanga kenshi mu miryango imfura zaragabirwa gusumbya abandi bantu bakanazitonesha ugasanga umwuzukuru aratonye kwa sekuru akamugabira inka sekuru akamugabira ibivi kubera azi ko yaba ari umuhungu wiwe bakaca babwira ngo imfura na se barangana bongana gute ntihajya babwira ngo inyundo irakura ntizumbi yayujuje none wocu uvuga ngo izo nyundo zirangana gute kandi hari yujuje yindi ikibazo rero ni nga ko ivyo bintu nk'ubu njewe nazanye narongo y'umugore mwaba papa wanje canke mutama wanje dawe wanje niwe abanje kugira ivyo bintu byafatwa gute je nabifata gute ntaco byari bitwaye ko yari imyemerere y'ico gihe bwari bwo buzima kandi n'icubahiro c'abakirimo ko umwana yarategeza kuba hase wiwe amwubahira ku mugore wiwe ni nayo mpamvu hariho n'ujya mu gigo gutera intobo kwa bwari ubusambanyi hagati y'umukazana na sebukwe nico gituma nabwiye ati byari bifise amazina vyitwa kera pani bivyubu mbwa ikibano cabifata ikibano caravyakira bivanye n'ababikoze nico nakubwiye ati bivanye n'ababikoze naho vyakorewe n'uburyo vyakozwemwo byari bifise izina none umugore ubwo ko bavuga ngo kera abagore twarababonera canke baraboneka ntibyo bavyavuye aho nyene kubera ko wasanga sebukwe yagize ibi n'umuhungu iyo akagira ibi mu bisanzwe mu kirundi baravuga ngo intara inenge intara iyindi nenge subiramwo intara inenga inenge iyindi ntara inenge mama navyo no subiramwo no kuvuga ngo wewe urafise amakosha yiwawe nane ndafise yiwanje mfasha yiwanje ndayarenze ko nje kunenga yiwawe nane mfise ibinenge nane nje kunenga wewe kandi nane ngenda nanengura mu kirundi bacavye urusango ubwaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe twopfa ugahengekera ko muga sico kimwe kuko urumva ni ukuvuga ngo imico hariho imico y'imiryango hakaba n'imico y'igihugu cose hariho imico yari isangijwe n'imiryango hakaba n'imico yari isangiwe ivyo rero vyo gutera intobo bijya vyo gutera intobo byari hose Bangana byari hose ari imico y'igihugu cose bijya byari nka hose ntabijya vyo gutera intobo hari aho byavana sebukwa akayimutera umukazana yigumije byabisigura yuko sebukwa aja kugenda akurikira irya ntobo hakaba naho babwiye ati yarayimutera umukazana yimusubije akaba amweretse yuko umuhungu we atari hari yasohotse ashobora kwinjira hama bagaca urumva baca bavyihereramwo nyene umwana ntaba ubumwe nkuko bivugwa hakaba n'ivyo bavuga ngo twavuze gushinga icumu hakaba n'ico bavuga ngo guteka ibuye rigasha haba iki bavuze ngo guteka ibuye rigasha ni mu gihe umugore wawe yaba yarabuze uruvyaro ukamutwara ku mupfumu umupfumu mu kumuvura kubanza kuraba hirya habi umupfumu mu kumuvura yabanza kukwereka neza yuko bataco wari ushoboye nk'umugabo akabanza kukwereka yuko ari umugabo afise umugabo kugusumbya wewe none yabikora ubibona
abishatse arabikora bibona ko yarakubwira ati wihenze ugakaza ndakuroga kuko umupfumu yabatinyitse umupfumu ntiyaba ari umuntu nk'uwundi kuko umupfumu bisigura gupfumura ukabona ibiri inyuma y'ikindi gihome ukabipfumuza amaso ukabona ibintu biri inyuma y'igihome canke inyuma y'ikindi gihome nk'uwo mupfumu agira mweretse ko atari kumwe n'umugabo bishitse ntavyare uwo mupfumu yamweretse ko atari umugabo Wumva byaba byarananiranye ni hamwe wacu usanga umugore baciye bamwirukana agasubira iwabo bakavuga ngo yarananiwe n'urugo kumbe nta rugo rwamunaniye ni kubera uko umubiri w'umuntu wubatse umva kera byarashika bakarenganya abantu kubera kutamenya neza cyane byarashika bakabarenganya batetse ibuye Rigasha habaye iki no kuvuga ngo guteka ibuye Rigasha ni uwo mugirwa nyene hagati y'umupfumu n'umugore w'umuntu iyo bikunze akavyara ni baba batetse ibuye Rigasha baba batetse nico gituma nabwiye ati hariho ibintu byinshi byavugwa iyo bivanye naho babikodeye canke iki bavyita amazina iyo baguye ngo naka yagotse ikigoke kugoka kwari gusambanya umuhungu agasambanya nyina canke umugabo agasambanya umwishwa aho yaba yagotse ni nkuko kuri gishiki na gisaza nanyene ko bari kugoka nagushimiye cyane kubera ko hariho byinshi dukumva ndagukoresha abantu nk'abatwebwe canke abandi nka jewe tukavuga ibintu tutazi imvo n'imvano urakoze cyane gose Daily Division je gitumira ngaha izobaha byinshi mumenye bimwe n'ibindi dukunda gukoresha umenya aho bikoresha tugenda rero hariho ijambo bavuga gukura ubwatsi shaka menye imvo n'imvano yo gukura ubwatsi bisigurike kuko birakoreshwa kenshi uwo nkundire nkasubira inyuma gatoya hari ijambo nabwiye je ko ntakunda iyo bariko barayikoresha mu majambo y'ikirundi y'umupfasoni ijambo ng'umupfasoni ako kantu karimo mu iryo jambo ngo kapfa no kuvuga bavuze ngo umupfa amatwi n'umuntu yapfuye amatwi bavuze ngo umupfa mutima n'umuntu atagira umutima nari numva ko baba bagupfuye isoni mwene Imana twarabonye igana arambwira ico iyo bipfa ndashaka kubarira umupfasoni rero no kuripfana so kuripfa ni ibintu umuntu agira yari afise agasoni mugaba kakarenga ko akabikora iryo jambo umupfasoni biravuga ko ryavuye nk'uko umugani w'ikirundi babivuga uwo mugani uvuga ngo bavuga yuko hateye inzara hateye amapfa amapfa aratera abantu barasonza umugabo umugabo agira inama umugore y'ukuntu borondera ico rirenza y'ukuntu borondera ukuntu bashobora kuronka ibitunga umuryango umugabo arabwira umugore ati umviriza rero ndakubwira wa mugore we nzokwifisha ukoma indura abantu baze bashwa baduke baze kuraba hanyuma banzingazingire mu kirago baje kubumpamba imbere yuko bampamba uca ugenda hajya ku kinogo hajya kuwumva ubabwira uti banza mwigira inyuma ndamusezera irya nyuma umugore abikora gutyo bashitse aho bamuhamba aragenda arabwira abantu ati gira inyuma ndamusezera irya nyuma kuko kera baratinya ikiziga baregera inyuma biravuga ko nta n'abagore baja ku maziko haje abagabo gusa ari umugore w'umuntu yaragenda akabona agasezera irya nyuma abana ntibabatwara akabona uwiwaho bamushize rero aca aramubwira ati wa mugabo we bashitse ku kinogo bagira bagushireyo korora umugabo aca arakora ati umugore ati yamara umuntu mwamuzanye ari muzima arahembutse barafungura umukaze bamushizemo abandi babita umukeka basanga umuntu arahema ni muzima baca baramukeza gose baramukeza bamwe bazana inzoga abandi baramugabira abandi barazana ibifungurwa nuko umuryango burabayo yaramuteka mitwe urumva yaba yawutetse ugasha hanyuma ikindi gihe barasura bivugana ati twarabivuganye ko ariko tuzora tubigenza ubu rero nawe ni uramukiwe umugore ati mugabo jewe naho ndamukiwe simbona ko nzobishobora hato uzobishobora uzogerageza umugore arifisha umugabo arakoma induru abantu barashwa baduka baraza kuraba kera ntivyabaho nk'ibi byo gufata ikiziga ukagishira muri baraganyaza kikamara y'ukwezi canke baraganyaza nukuganyaza nyene bakaganyaza kikaguka kugangatara ibi bavuga ngo n'amafrigo muri morgue bijya kera ntivyabaho umuntu apfuye barara bamufovye canke bamuhamvye rero umugabo arakomye induru barashwa badutse abantu baraza bararaba baca bararondera ikirago baramufungiramwo
bagiye kumuhamba bashitse ku kinogo arabwira ati mwabantu mwe ndabinginze manze mwigira inyuma sezere umufasha wanje abantu barigira inyuma baramukundira ashitse aramubwira ati mukenyezi wanje bagira baguhambe twashitse ku kinogo kanguka umugore ati yo mushinga ntayo wanje ati numva isoni mbe napfuye nce nzuka numva isoni abwira aramwinginga ati korora mugore wanje korora aranga abwira ati korora ndakwinginze korora tuje kurera abana aranga umugore aramubwira ati basi hako jewe nzoba mfise isoni kuko bazoca babona ivyo twakoze yuko karakenge twagiye je ndemeye mve baca bamuhamba n'isoni nukuvuga hako aja kugira isoni mu bantu yemeye kuri pfana niwe muntu yapfanye isoni rero hariho umuntu ashobora kuza kugusaba nk'ikintu ukabuzi ko yagukoreye ikintu kanaka kidashobotse ukiyumvira kumwima ico kintu agusavye ukabirengako ukabimuha nukuvuga ngo rijya soni ryari kukubuza ryari kubwira ati ntumuhe rijya soni uragica ukaba umupfuye agasoni gupfa agasoni umuntu nukumukorera ikintu utari gukora ukakirengako ukarenga kwibwirizwa wari ufise canke ku kintu wari usanganye mu mutwe cyakubuza gukora ico kintu ukakirengako gikora birafitanye isano na bimwe mwene Imana yambwira ko ni umuryango uteye imbere undi muryango uri hasi ukarengera ko burya bukene bwose bumwise bumereye nabi ukamurongora ukabura mupfuye isoni urumva no gukora ibintu bidakorwa gukora ibintu bidakorwa mu bisanzwe isoni cari ikintu kikubuza kuja mu bantu udashobora kurabana n'abantu kikubuza kiguteza urubwa mu bantu rero no kuvuga iyo upfuye isoni umuntu uravuga uti jewe ndemeye nje kumaramara izo soni ukazica basi bigombe bimaramaze mugabo nkoze igikorwa runtu umva mugana nukwigura umuntu ikintu kizima ni ikintu kizimvye kuko urumva akubwiye ngo gupfa isoni umuntu ni ikintu utari gukora mugabo iryo so utwo tuntu twari kukubuza kugikora ukatwica ukemera kugendana isoni mugabo ico kintu gagikora kubera ukoze ikintu c'agatima runtu ntaho birahahuriye cyane birafisa ntaho bitandukaniye nako urakoze cyane twari tugarutse ku ijambo gukura ubwatsi bwa mbere na mbere no gushima ijambo gukura ubwatsi mu kirundi cyaho hambere bagikoresha novuga nko mu buryo nka butatu uburyo bwa mbere bakuriye ubwatsi umwami haba habaye iki umwami yagiye gutembera ahantu canke kugendera ahantu ntiyaca mu ishamba kuko kera ibi bavuga ngo namabarabara izi nzira zagutse kera ntizabaho haba hari inzira ntonto abantu bashobora gucamwo bacishamwe inka nta nzira zagutse zari zihari rero kugira ngo kuko hari umwami vyashika akagenda n'amaguru kugira bijya vyatsi ntibimutege canke ngo bimwanduze urume canke iki hari abajejwe kubikuma kubikura gukura ubwatsi mu bisanzwe harimo n'ijambo ry'icubahiro vyerekana ko ubasha umuntu rero hakaba no gukura ubwatsi iyo umuntu yimutse akava ahantu aje gushinga urugo ahantu ahantu yaza gushinga urwo rugo haba hari ivyatsi ishamba dufate ivyo vyatsi rero yategezwa ubwa mbere yabanza kuja kwimenyekanisha ku batware bico gihe abo batware bakararika abantu bazoja kumufasha bati twungutse uwundi muntu aje mu kibani wacu tuje kubana aje kuba inshuti aje kumubanya umugenzi rero twashaka muzoje kumufasha guca imiganda mufashe kuja guhumbira imiganda nyene hari bahumbira imiganda yisobanywa guhumbira imiganda y'ibiti byo kubakisha amakoma iki ivyo byose no kuvuga ngo bamufasha kuja kurondera ivyo kubaka inzu nshasha hakaba no guca gutaba bijya bavuga ngo gutaba canke guca gutaba birumvikana kugira bahagire neza bakagira neza ahantu bazokubaka bubaka iyo nzu y'uwo muntu kuko inzu ya kera ntiyari inzu imwe y'umwuzuriraho nk'imwe bakoresha mu kubana bashaka mu guterekera inzu umuntu yabamo bategeza kuyikora neza uko barayiha imikingo ikaba yagutse ntiyakorwa n'umuntu umwe canke n'umuryango umwe
barafashanya kera rero nico gituma bavuga ngo gukura ubwatsi bafasha gutegura neza ico kibanza umuntu agira yubakemwo bagakuraho ivyatsi bibi bakaca bongera bagafasha uwo muntu kuja kurondera ubwatsi bwo gusakara iyo nzu arivyo bita guca imiganda no kuvuga rero iyo miganda ntushaka kuja kwicisha ubwo bwatsi wenyene vyagusaba yuko ubwo bwatsi uja ufashwa n'umuryango ufashwa n'ababanyi aho rero niho haca hagora kurindi jambo gukura ubwatsi hakaba rero iyo bavuga ngo inzoga y'ubwururukanzu inzoga y'ubwururukanzu nuvuga ni inzoga yatangwa na nyene inzu akayiha abamufashije gusakara inzu yiwe rero iyo bavuze bati bajya bene kumufasha guca imiganda bene kumufasha gusakara inzu baravuga mu ijambo bati turakuye ubwatsi gukura ubwatsi no kuvuga baramushimiye ubundi bwatsi bakora no kuvuga ngo hari ukuntu zijya nzu zaba zimeze nk'uko hari igiti bafata kikururutsa burya bwatsi kugira buryame bumere neza haba hari ikindi cyo gukora isuku impande y'ijya nzu bubatse citwa ngwi nivyo bita gukura ubwatsi ubwatsi ni burya bwatsi bwagenda burakoroka butameze neza nk'ubundi bagakubura bakavyegeranya bakaja kubita canke bakabiturira gukura ubwatsi no kuvuga harimo gushima hari gukurira ubwatsi umwami mu nzira ariko aragenda hakaba no gukura ubwatsi gufasha umuntu kubaka inzu nshasha ahantu yimukiye canke ibi byo kubaha umuntu ego mu bisanzwe rega umuntu aje kugufasha guca iyo miganda yabakuba yabagukunda yabakwemeye nk'uko ubaye umwe nawe mu babanyi biwe n'umuryango wiwe ko nakara mu banyari w'umuryango ego ni vyinshi twahungukiye tugaje numva benga twogera ku musozo kubera ko ntivyohera mu mutwe wawe hatekeye vyinshi kandi vyinshi vyo kukubaza na cane baravuga ngo arayagwa gahogwa ntamagwa wowe yamara ni indega basi naho yamara ntawe uriyo ngira mwe n'Imana we yobishobora no mu kirundi hariho izina ry'ikirundi bakunda kwita abantu ngo ntawe yamara kwera bazi ko atamagwa ntamagwa nagushimire ku mwanya waduhaye nka jewe mbasha ku izina ry'wanje nagushimiye no ku izina rya team canke ry'umuryango gize Daily TV show uwo muryango si jewe ndumwe nawe urawugize kubera ko ibicaho biva kuri wewe dina na nzo kwa maragutumiye hari umwe n'Imana ikiyago cambere twagenda namubwiye ko namuguze mbwa sinamuguze no watwese nico gituma ariwe kugira ivyo atavugiye ngaha canke uko atabivuze mushobora kumubaza ukundi muze mubimubaze nawe rero muri make ni nkuko ndakuguze cyane ndakuranguye aha ni wacu ni wawe karibu kandi urakoze cyane ndagushimiye na jewe ko washimye kuntumira n'ubutaha nivyakenerwa uzontumira nzoza oya bizokwama vyakenewe kubera hari tuganire tube turatera ryarenga hari vyinshi aba barundi n'abarundi kazi ahubwo namwe n'Imana bikunze tuzoganira turi kumwe wowe ico nigeno ngiye gukora vuba nani minsi tatihera kizovuga cyaba ngo nzoba ndarima urazi cyarico oya nzoba ndarima n'ikiyago niko bisigura nzoba ndarima n'akayago bavuga ngo nakabonse rimwe no kuvuga urashobora kuba uri kurarima hakaza umuntu akarengana aho uri kurarima akaca aza kuganiriza isuku kaca bimwe bavuga ngo no konse isuku kayishira ngaho mwinu kawushira ngaho ukawishima ikizuku ikiyago kaba gisumbye ikivi ikiyago kaba gisumbye ikivi kaja kabisumbye ikivi rero kaca kavamwe ngo nzoba ndarima yaca afata isuka akayihanagura bavuga ngo gukwetura isuka akayirema ku rutugu canke akayicara ikimande akayiryama ikimande yiwe bakaca batera inkuru bagatera ryarenga akaca abwira wa muntu ati nzoba ndarima akintu nako karaho kudusizira